umwana w'umukobwa nyumba wamuvyaye si bidandazwa si inka si impene ngo uvuge ngo igihe runaka nzoja kumucira. Kubijanye n'amasentima naho y'umuntu ibyo nyene by'umwanya ukumwe n'abantu bahana umwanya bakundana. Urabajije ikibazo cyiza cyane. Iyo nkunda umuntu mba niyumva gute? Ndamufitiye umwanya ukwiye. Ndakunda kubwira abajene nti ukunze utazi kuvomera urukundo nk'abantu bakora business cyane niwe bikunda kugora yumva ko umwanya wose aguhaye 30 minutes zo kuganira yo batakaje umwanya wa business. Kuri Adamu nkunda kubwira abantu gatoya, Adamu kuko yarabaye mu itongo ari wenyene byaramushikiye gatoya aratembera. Atembereye aribagira ko Imana yamuzaniye Eva ngo amubire ruhande. Kubisanzwe ku bagabo ibishobisho vyabo biri mu maso. Mwisengesho rero birajama. Urabwira Imana ati Imana jewe ndakunda umukobwa muremure. Iyo ukunda umuntu akaba atasona gutera umunezererewe. Kumuvuga mu bandi nivyo bintu vy'agaciro vya mbere biryosha. Intambamye z'urukundo za mbere zikunda gushikira abantu b'abajene n'abavyeyi. Si kenshi umuvyeyi yama yishimira ico umwana amuzaniye. Ati uraza yo nagukoye wewe. Umva ko kajambo combien de fois kababaza yama kubwira ngo uraza yo nagukoye, uraza yo nagukoye. Nagaciro TV Burundi nkuko bisanzwe dufise ikiganiro cyo guteza imbere ugwaruka mu buryo butandukanye mu bijanye n'impano mu bijanye n'ingene bokora mu bijanye n'ingene bokwitwara mu buzima bwa misi yose. Uyu munsi rero dufise ikiganiro navangira ngo centeresa abajene bose ku bijanye n'ingene twotora abo dushobora kubakana ni gute twotora abo twokubakana. Muri iyo ntumbero nyene twaciye dutumira bamwe mu babizobereyemwo kumbure bafise ico bashobora kudufasha. Ni Tantine ngaha dushaka tumusabe yidondora bariko baramwumviriza bariko baramwitegereza yidondore nabo bari kumwe muri uwo mwanya kugira ngo dushobore kubandanya n'ibindi. Murakoze cyane. Ndanezerewe cyane ko mwiyumvira cyane kugwaruka kubera nigo kazoza k'igihugu nigo kazoza kishengero nigo kazoza k'imiryango yabo. Hama nitwa Nsanganiye Jacqueline batazira Tantine Jackie. Murakoze kuntumira. Tugomba rero kwinjira mu idonido y'iki kiganiro. Turashaka kubaza mbega nijyari umuntu yotoro ashobora kubakana. Muri ico kumbure wamaze kucishura ndafise ikintu nza kukubaza kubijanye n'ibintu bibangamira abajene ariko umaze kumbwira igihe umuntu yotoro ububakana. Mbega birafise imyaka birafise igihe birafise aho biherera naho bitangurira. Okay, murakoze reka mu kucishura ntangure mvuga ngo mu gutora umubakana ubanza kumenya urukundo neki kuko iyo ugiye kumurondera ugenda umubwira ngo ndagukunda ubanza kumenya rero urukundo neki les valeurs z'urukundo ni zihe mbega kugira ngo mbwire umuntu ngo ndamukunda haba habaye iki. Igitabo cha Bibiliya nsoma mu Bikorinto 13 kirambwira ngo urukundo rurihangana rubabarira vyose ntirutekereza ikibi ku muntu rwiyemeza vyose ntiruhemuka ntirugira nabi. Iyo rero umaze kumenya les valeurs z'urukundo urashaka kwiransa mu rukundo naho nese ukuvuga ngo uca wiransamwo ubwo nyene ça dépend. Dufate nk'uko uri umunyeshuri uri ku ishuri ntushaka kuvuga ngo ugiye kwiransa muri projet y'urukundo kandi ugifise ibindi utarashikako ariko iyo wamaze guheza iryo shure ryawe ukabona ati intumbero y'ubuzima ndayibona urashaka kuransa iyo projet ukavuga ati ndashaka kwinjira mu rukundo. Yego mbega muravuze zimwe mu ntambamye no si ntambamye zimwe bimwe mu vyerekana yuko umuntu ataragera harimo kuba akiri ku ntebe y'ishuri harimo kuba atarava ku rugero rumwe ngo ashike ku rundi. Mbega hariho abaetudia kuvuga biga mu mashuri ya universite bariko baraminuza mu kirundi niko dukunda kuvuga. Mbega abo bobo bari mire asemire barakuze ntari capable yo gushobora kuvuga ati jewe no shobora kurondera uwo dushobora kubakana.
Okay, ukivuze uko ndashobora kuvuga ngo bo murondera kuri rezo iye sivyo iyo egome arimira arakuze n'umwetidi mugabo ça dépend wakidepandako eske iyo minevare yigako niwe ayirihira canke aracadepanda ku muvyeyi iyo akidepanda ku muvyeyi ntabaragira gufata izindi decision kuko urumva hariho urundi ruhande bakimwepora atarishikanako nkunda kuvuga cyane cyane abakobwa iyo ugiye kwiransa muri izo projet za mariage ukiri umu étudiante uca ubu buremere kabiri sivyo ubu buremere kuri wa muntu agutwaye kuri niveau yo kukurihira ishure no kukumenya mu bindi byose ukeneye harige rero usanga adashoboye kuvyasuma byose ugaca usanga ubaye oblige guheba kimwe si vyiza rero ko hari cuheba kandi waragitanguye ni vyiza ko ikintu cyose utanguye ugikora na success ukavuga ati ntanguye kwiga mbanze mpeze kwiga ninaheza kwiga nce niransa muri rya projet iyindi ariko kuri ico candahagira amakenga gatoya womenga umuntu aza gutora bashobora kubakana mu gihe ari ageze kandi ashoboye urumva quand il est mûr et capable none ntashobora kwiyangaja akavuga ati je ndashobora kurondereho tuzokubakana hanyuma turindira ivyo tuzobironke turi kumwe birashoboka mu gihe ujya wundi bagomba kubakana we wafise yindi niveau ashitseko sivyo arashoboye kurihira loyer y'inzu arashobora kumugaburira arashobora no kurera abana okawubo baronka vyihuse aho kirumvikana ariko uvuze ngo ngiye kwimaria kugira ngo turonderane na wa muntu mwese nta numwe afisa harishikana mwese nta numwe afisa akazi ashaka kuvuga ati ndashaka kuriha loyer y'inzu basi dufume twiruka ni ratio numva umengo haba harimwo erreur birakwiye rero ko umuntu yiransa muri iyo projet ubwa mbere nabanze yimenye wagiye kwiransa muri projet sivyo kuko ashaka kuba afise ibikwiye vyose mugabo bitamupermita kwiransa muri projet ugaca usangana umuntu w'umuresefere ubwiwe ntaramenya gufata responsabilité yiwiwe wenyene none ucuja gufata responsabilité y'uwundi nagwawe utarayimetrize numva umengo rero hariho ibintu umuntu akwiye kubanza kwitondera avant ko yiransa muri iyo projet kubera ni projet en long terme kandi projet irimwo aba obstacle menshi cyane iyo ugiye rero mwo gucyo nyene ata bagage ufise ata utabona neza ivyo uri kurajamwo naryonera ibikosa abarundi bakunda kuvuga ngo uja mwishamba utazi ugaca inkono utazi wisanga rero kuraca inkono utazi kuko wenjiye no mwishamba utametrize yego murakoze cyane ariko muri ico gihe navyumvise kandi anyuzwe ariko kandi ndacafisa kandi kabazo irevre kubijamwo waravyiteguriye ni vyiza ariko mugabe hashobora kubaho guteba kumugisha ntuzi igihe ushaka n'ubugombe bw'Imana urumva Imana iguheraho ishakiye yego mbega umuntu afise nk'imyaka 30 bitaraza 35 bitaraza 40 bitaraza yoca guma yicaye uko nyene yokora iki tuvuze uko umugisha ntitwohagarara ko cyane kuko ntituwunganya d'abord hari umuririmbyi yavuze neza ngo uko intoke zitareha niko abantu tudakwiye kureha umugisha ntituwunganya kome rero umugisha tutawunganya ntago nshobora kwirefera kuri naka kugira ngo nkore ikintu oya niraba jewe jenyene ese ubwa mbere ndanezerewe gukora kijya kintu nyomba ndakinezerewe ndashaka kuciransana gukora consequences zose nzozasima kuko nakigiyemo ndagikunze kandi ndakinezerewe umugisha rero ntitwohagarara ko cyane kuko nyomba uvuze ati nzorongora mfise inzu n'imodoka urashaka kumara n'imyaka 50 utarabironka none wocu uhagarika gukora ico wari gukora oya uriransa muri iyo projet pourvu que ufise umutima n'ishaka ryo kuba muri kijya kintu ugiye kwiransana yego namye numva mugenzi wanje ngaho avuga ku kintu c'umwanya kubijanye n'umwanya mu rugo sinzi ko afite icashobora kukibaza ko kumbure kugira ngo nawe aronka umuco kwiye murakoze ngerageje kuraba ibyo mwavuze cyane ibintu biri materiel hama kubijanye n'amasentiment naho y'umuntu ibyo nyene by'umwanya ukumwe n'abantu bahana umwanya bakundana urabajije ikibazo cyiza cyane lo materiel kubisanzwe izi nyuma ya sentiment kuko udafite santima nibaza ko na materiel yashabo ataciye bije kugufasha mu rukundo rero gukuri
ruvuye au fond du cœur, apana rumwe abantu bagendana ku munwa, kuko inkundo nasanze umengo ziri kubiri. Hariho uruba indani mu mutima nubwo abantu bagendana ku munwa. Ubwo abantu bagendana ku munwa nago ndagwita ugwabasani nirujya baguma baririmba je t'aime I love you, nirujya nyene nugo ku munwa. Ariko ugwa au fond n'urukundo ataca ruba rushingiyeko, ntiruraba ikintu na kimwe. Ukunda umuntu kuko umukunze, wumva ko umukunze, nturaba ngo aratunze, nturaba ngo arakenye, nturaba ngo ni mwiza, ngo ntiraba ni mubi. Burya bote nayo ivana. Iyo rero ukiri kuraraba ivyo uraba biriya ntuburakunda neza. Barundi baravuze kandi ngo amaso akunda ntabona neza, l'amour est aveugle. Urukundo rw'ubwago n'uruhumyi, n'amaso yago rero arahumye ntabona. Du côté matériel rero ntitwobihagarako cyane, ahubwo duhagere kuri côté sentimental. Mbega iyo nkunda umuntu mba niyumva gute? Ndamufitiye umwanya ukwiye kugira ngo twicare tuganire, kugira urukundo rukomezwa no kuganira. Ndakunda kubwira abajene nti ukunze utazi kuvomera urukundo ruruma. Urukundo ni nk'ishugwe. Iyo umuntu ateye ishugwe aragitwararika, amenya ko hari amasaha yo kurivomera, akamenya ko hari amasaha yo kurihanagura, akamenya ko hari amasaha yo gukupa okawu ririko rirasagara kugira ngo rigume risa neza riryoheye ijisho. N'urukundo rero nico kimwe. Nshaka kwiransa mu rukundo udafise umwanya w'ukunda ubwa mbere, udashobora kumwihebera, udashobora kumuha ivyawe, sivyo, kandi udashobora kumutwara mu mutima wawe, ryo bari kosa. Kuri côté sentimental rero bikwiye ko umuntu yiransa mu rukundo ari uko yumva neza ko niyakunda ico kintu akunze azogiha valeur. Ego murakoze. None ubuze ati nk'ubu umuntu mukundana ntimuhana umwanya, bisaba yuko muca muvana. Uya sinovuga ngo mwovana, kuko urashaka kumwima uwo mwanya kuko udatahura ivyo urimwo. Nk'abantu bakora business cyane niwe bikunda kugora, yumva ko umwanya wose aguhaye 30 minutes zo kuganira yo batakaje umwanya wa business. Ariko izo 30 minutes zo kuganira zashaka kumusuraje umutwe, agasubira muri ya business yiwe ahagaze neza, agororokewe, amerewe neza. Ntiyo camuheba, ahubwo akwiye kwiga, dukwiye kwiga. Mbega ivyikimazi nibihe, ibitagira ikimazi nibihe. Yego. Murakoze. Ego, ndafisa kandi kabazo ndababaza. Wamaze kumutora, wamuronse, ariko kandi muntu umwe gato yansubira inyuma. Mbega ko ari projet y'Imana, turabizi ni projet y'Imana, kuko niyo yabonye ko bidakwiye ko Adamu yibana wenyene, ati yifo yuko habaho umuntu. Ego, mu bikoko byose harabuze n'umwe yoshobora kuza ngaho kugira ngo ashobore kumwepora mu bintu byose, batereka ndamuremera umuntu. Mbega ko ivyo byose tuzi bihari, twahagaze cyane kuri ivyo bintu turiko turavuga. Ni kubera ko Imana yatanguye kumushira mu itongo ryo muri Edeni, hanyuma igacimuha n'ibintu birigize, no kuvuga ngo ivyo bazorya, hanyuma igacizana umuntu mu nyuma. Ntiwumva ko no muri iki gihe dukwiye guhagarara cyane ku bintu materiel, ukamengo sinoja kurondera umukobwa w'abandi ndiko ndamutesha umwanya atacu mfise ndamuha, nta Edeni ndajamwe jewe. Imana ikwiye kudushira muri Edeni hama tukabona kurondera kumva yuko bikenewe ko evaze. Okay, urakoze cyane kuri ico kibazo. Ibintu Imana ikora biteye ubwoba. Adamu yari muri rirya tongo kugira ngo abanza ari maîtrise, yifamiliarize naryo, abanza amenyerane nabijya bikoko. Hama Imana imaze kubona ko arabimetriza, ari kumwe navyo, mugabo ntagira umuntu w'umwunganizi, niko kumusinziriza ikamuha Eva. Jambo ry'Imana yavuga ngo yamuremeye umufasha bikwiranye. Duhagaze aho ncavuga nti birakwiye ko umuntu ava yuko arondera umufasha abanza kubaza Imana, kuko urumva niyo nyene urugo, abanza bibaza ati none Uwiteka we umufasha nkwiriye ninde, kugira ngo Imana imutorere imuhe umuntu bakwiranye azoshobora gusiporta ses côtés faibles canke ses côtés forts ziwe. Umva rero muri uwo mwanya tuvuze ngo Imana yabanje kuroranya byose kugira ngo umuntu aronka ashikira, navyo ni vyiza, birakwiye. Kubisanzwe ko utarongora ngo ucumara 2 semaines ucubura ivyurya, umuntu acatangura kwitabaza abagenzi n'iki byose kugira ngo baze kukwepora muri rya projet urimo. Ni vyiza rero ko umuntu ubwa mbere abanza kumenya hageze kugira ngo agire iyo mariage. Ubwa mbere wanzu ubona ati jewe ndi responsable wa jewe, kandi ndi responsable w'undi muntu ari we wese nshobora kubana nawe.
kuri Adamu nkunda kubwira abantu gatoya, Adamu kuko yarabaye mu itongo ari wenyene byaramushikiye gatoya aratembera, atembereye aribagira ko Imana yamuzaniye Eva ngo amubi ruhande, kandi iyo defo ikunda gushikira abagabo benshi. Iyo ashize umugore mu nda cyangwa ko umengo byose birakwiye, agaca ashaka kubaho bwa buzima bw'igisore. Hari igihe ubuzima bw'igisore bumuhamagara akabubamwe kandi afise umudamu muri we. Mwumva rero ibikenewe Imana yashatse kuvuga ivyo tunga umubiri w'umuntu, aho umuntu yorara, hama na responsabilité n'umwanya wofatira ujya muntu. Urumva entourage yose iri complet. Mbega ujya muntu ntazogira irungu we wagiye gutembera quelque part, mbega ujya muntu azokwama yumva ko akwiye kuri urubavu rwawe vy'ukuri ko yaje gukombla lo vide. Nico rero Imana yashatse kuvuga. Imana yashatse kuvuga ko umuntu akwiye kubaho mu buzima butuma umutima wiwe utagira igikomere canke ngo babare. Ego hari umugani w'ikirundi uvuga ngo hari abantu sinzi ko ngo Imana ikuronkeje abantu ikuronsa niki n'ibintu sinzi hari abantu ufise n'ibintu mu bisanzwe. Ego ariko mugabo ngaho woye noca ngaruka, mbega hariho ibintu bibiri abakizwa bakunda guhagararako ngo kwizera, hanyuma nanje nkaca ngaruka ku kindi kubiboneka, ariko kandi ni gihushane ibyo bintu bibiri, kuko nizera ibintu ntazi ntanabona. Urumva none ni gute no kwizera ko tuzobaho neza ntabona niyo bizova? Mbe no kwizera Imana gusa ko izo biti buri bivanye mu ijuru, no kora iki kugira ngo ivyo bintu biboneke? Hobaho ko kwizera gusa no gusenga vyonyene? Oya, kuri ico abavuga ngo kwizera ni kimwe, ariko ijambo ry'Imana ahindukira rikavuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Uriko urumva niho kwicara ngo urindire ko bizokoroka bivuye mu ijuru. Kujya jambo ry'Imana yaravuze ngo udakoze ntakarye. Urumva ico twokora cyose dukoresheje amaboko yacu, nukuvuga ngo Imana ibikeneye ko wewe utera pa imwe kugira ngo iki completa le reste. Utegerezwa gukora rero nta muntu wo kuba hadakoze. Udakoze ntukarye. None woshaka gute kujya manu ivuye mu ijuru kandi tutakiri mu bugaragu? Nta bantu bakibaho kuri manu, tubaho kuko twakoresheje amaboko yacu tukabirondera, Imana igahezagira hama tukabibamwe. Abo rero sindabashigikiye ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ego il faut travailler kugira ngo umuntu abeho. Cyane murakoze ndanyuzwe, ariko tugaruke kuri côté sentimentale rero. Umuntu uramukunda kubera ko ubonye afise amasoso, afise amatwi ukunda, afise amazi ukunda, afise amenyo ukunda, mbega umuntu arashobora kubishira mu isengesho akavuga ati jewe ndashaka umuntu wataye imeze uku, afise amenyo yera afise sinzi ngira ngo burebure sinzi ukuntu no bivuga ivyo birashobora kujamwo? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Kubisanzwe ku bagabo ibishobisho vyabo biri mu maso, amaso yanyu niyo atuma mwidetermina mu gukunda, sivyo? Ushaka kuraba umuntu kavuga ati ndakunda iryataye yiwe, ndakunda igena avuga, ndakunda igena sokoza, ndakunda uko yambara. Ni ibintu byinshi bibakwegera mu gushaka umuntu w'igitsina mudasangiye. Mwisengesho rero birajamwe. Urabwira Imana ati Imana jewe ndakunda umukobwa muremure w'amataye meza, utubiri twompi, w'inzobe nyinshi, yirabura. Uradetermina ko ijambo ry'Imana rivuga ngo tudodore tuzugururirwa, dusabe tuzoronka. Mu gusaba rero uravuga icyo ushaka, kuko ushaka imodoka ntucubwira Imana ngo urabona Mana nshaka kwiyunguruza. Umuntu yiyunguruza ku ikinga, ku moto, ku bajaji, kandi wowe washaka imodoka. Iyo uvuze gutya kiguhereze kimwe muri ivyo kuko ni wa prestige. Rero uraprecise ukabwira Imana ati nshaka iki. Nyomba ari umuhungu, umukobwa yifuza umuhungu akavuga ati ndakunda umuhungu ameze nka Emery, yagiye ukavuga ati nkeneye umuhungu muremure, costo canke mugufi, itaye yose wumva wiyumvira, ukabwira Imana icyo wumva ushaka, ukongera ko atariko bibe mu bugombe bwawe, ntibibe nkuko gomba jewe. Ego muri ico gihe ni ikihe gitandukanya ibigumbagumba hanyuma n'ukuri? Mbe uwo bimenya gute ko ari wiguhaye? Ndashobora kumubona nkaca nsanga ni emotion zimumpaye, nsanzwe ndamukunda uko nyene, nkaca ndamubona duhuriye kwibarabara, nkaca ndamukunda, mugabo sinzi ko ari Imana ishaka ko tubana. Ico gihe none nikiye gikenewe cyane, nikiye kibitandukanya hakenewe ngira ngo esprit de discernement sinzi. Urakoze cyane. Washaka guhura ukumva uramukunze, sibyo?
ariko iyo umukunze by'ukuri wemezanya n'umutima wawe sivyo washaka kubona gutya agaca gufurapa kweri kumva ko ibigumbagumba muri we bibaye byinshi ariko kumva umutima ntumukwemeje muri uwo mwanya utegeza kugira amadute ariko iyo ibisantima bimugutaye ko ukumva n'umutima uravyemeje ucusigaye bw'Imana ati nihajya canke erega no kubona n'ubundi asubire kayibaza ati mbega nashitse canke ndacarondera kenshi rero umuntu akwiye kumva ijwi ryo mu mutima mbega ryakubwiye iki burya kenshi uzubirabe niyo turiko turadokona hari udekona ukumva ko ijwi rikubwira ati nk'ivyo uri kuragira ubona bibereye rijya jwi rero niryo rikubwira ibiri khayere n'ivy'ukuri ego murakoze cyane hanyuma ivyo birabaye uramuronse Imana iramuguhaye twavuze no kukijanye n'umwanya ingene muhana umwanya n'uwo mukundana ariko kandi no guhana umwanya nibaza ko ikintu ca communication kuvugana ico ni ikintu ca mbere gikonta kenshi ugasanga ibaye forte plutôt ibintu biraduganye n'urukundo ugasanga abantu bari romantique cyane kandi nyene bakifuza kugira ubumwe vyihuse nikindi gihe usanga ibaye faible ugasanga abantu bariko barashwana wowe ntumpa umwanya ntugira ikirumva mbega none hariho communication ikenewe hari ibintu bakwiye kuyaga birenze nyene tutazi muri noyaga n'abagenzi hari ibindi birenga kuri bijya canke ngira ngo ni juste kumva gusa ko umuvugishije umubajije ingene yiriwe cyane ibindi nibaza ko hari ibindi birenze ivyo kubera tuvuze communication ica ya global tout mbega muri communication bavuganira mwiki mushaka kuvugana imigambi y'iyo projet yanyu ya mariage mushaka kuvugana abana mwifuza kuvyara mushaka kuvugana koma muzobana n'imiryango yanyu uko muzoyifasha lotu umva rero communication ikubiyemwo vyose bisaba rero ko mu iyo communication ubanza kuyadapta kuri mugenzi wawe mbega mu gukomunika ameze gute hari abantu usanga ari tete Donatiyo ntakunda kuvuga avuga amajambo makeya abaho ushaka kumubwira ibintu no munsi agazoca reyagisa après 2 jours mwo rero niho mushavurira ngo akwimye umwanya ntakuvugisha kuko ni kwaremye reaction yiwe ni reaction rotari bisaba rero kubanza kwiga ujya muntu wawe muri kumjya mu partenaire wawe mbega areyagisa ku ruhande rungana gute iyo muri ko muraganira akwitaba gute akumva gute hari n'umuntu ushaka kuganira akamakubwira ko ibintu kuravuga byose ari iby'uburofa kandi akabivuga ezema atari uko muri we harimo kwavuza iby'uburofa muga ko kuri kuramubwira ibinabijya peut-être atari ko arakumviriza ari okipe n'ibindi bintu vyiwe vyo utari kurabona je kubera turakunda kuvuga ibintu by'uburofa kandi nawe waruzi kuri kuvuga ibintu vyubaka umva rero muri communication hasaba ko de côté mubanza kumenyana ukamenya ati umuntu akunda iki yankiki nyomba yankibi bimwe parne nyomba kundi ibi bimuronse wiyadapta kuri manière ujya mu partenaire wawe ameze ego kugira ngo dutore izina ry'iyi televiziyo yacu twayise agaciro rero harimo ibintu byo guhana agaciro guha agaciro umupartenaire guha agaciro umugenzi guha agaciro inshuti muri ico gihe nibaza yuko guha agaciro umukunzi hoho ni ibintu vya mbere bitandukanye nuko no agaciro umugenzi mbega hari aho bishika bamwe mukamengo ntanezererewe ko muhamagara izina ryiwe muri mu bantu ukamengo wo muhamagara sheri shushu mbega kubwiwanyu ni vyiza ko vyama biri public iminsi yose wamubivuga publiquement canke vyoba mu mutima kubisanzwe abarundi baravuga ngo akuzuye umutima gaseseka ku munwa iyo ukunda umuntu akaba atasona gutera umunezererewe kumuvuga mu bandi nibyo bintu by'agaciro bya mbere biryoshe niko novuga kuvuga ngo uyu ni sheri wanje kuko bindimo ndabinezererewe ni ikintu cya mbere cyiza hajya rero iyo urinze utegwa isoni no gupresenta umukunzi wawe mu bantu burya haba harimo agahazi ntuba umukunda kandi ntuba umwemera ikintu ukunda wemera ugiha agaciro nk'uko wabivuze ati dutora izina ry'TV yacu twayise agaciro mwayise agaciro kuko mwashaka ko iba ikintu cy'agaciro nyene murayirata aho mugeze hose ndabizi niyo utari ku kazi ntureka kubwira abantu gukora mu Gaciro TV niyo ukunda umuntu rero ntureka kubwira abantu ati vraiment ndafise umusheri ndamukunda yitwa naka kumurata rero c'est bon ça fait partie des compliments de l'amour
n'utuntu ukora duto duto tugaca dutuma umuntu ati kibanza ahubwo akarushirizaho kukwegera kandi cyane ntibisaba gukora ibintu binini cyane oya ushobora kumuhamagara sheri muri mu ikoraniro gutya ako kantu agaca kagendera nka desemene yicaye yumva muri we kavyimba ushaka kumupresenta mu bantu akumva bimubereye byiza cyane umuntu rero ukunda atabujyajya burimwo kumubwira abandi no kumuratira abandi nibaza ko ari byo byiza cyane kuruta murakoze cyane ariko rero hariho ikibazo nashaka kubabaza ku bijanye no mu miryango tuvamwo tusanzwe duturukamwo kumbure uwo ni wakiri muto kunsumvye arashobora kuba abona ati hariho ukuntu abavyeyi batwegzije akagira ati ujya muryango ntuzowujemwo bajya ntuzobajemwo abadafise ibintu ntuzobajemwo mbega bera nta kintu ubona gishobora kuba intambanyi kuri ivyo ugasanga umuntu agiye ku muntu adakunda kubera ko abavyeyi bamubwiye ati kumbure ntubajeko ni intambamyi cyane ku rukundo rwabo kubera ko hari n'igihe usanga akunze umuntu ariko kubera ko abavyeyi uwo muntu arakenye urumva abavyeyi ntibavyemeye donc bikaca biba akaca agenda ku muntu batagize batumvikana kandi uwo nyene ariwe nk'Imana yari yamuteguriye umva biraba intambamyi cyane ku rugo rwabo ntibabana neza ibyo nibaza hanyuma kandi none muri ico gihe naho reka ngaruke kwa tantine muri ico gihe birashika ugasanga umuntu kubera ko akoreye kuri pressure y'abavyeyi baramuremereye aciye agomba gutora uriyaye wewe bagomba basi muri ico gihe mugabo urumva Imana ibiri kure cyane ego babayigijeyo babayishize kure mbega uwo muntu zijya ntambamye zizoba mu rugo zizoba kubera ko yatwaye ngo ari ikintu je ntakunda kuba kwemera ngurumva ngo ujya ngo gituma ngo babanye nabi ngo afise umugore atari gwiwe mbega birabaho ko umuntu agira umugore atari gwiwe yo havunca utuma nimba cyane wavunjana ahantu kure reka mbanze mvuge ngo intambamyi z'urukundo za mbere zikunda gushikira abantu b'abajene n'abavyeyi si kenshi umuvyeyi yama yishimira ico umwana amuzaniye cyane cyane ko abavyeyi reka mvuge ngo barakunda amaronko iyo abona ko ujya muntu ntameze nk'uko we ashaka ntiyihuta cyane kumva ko umwana wiwe bari muri security mugabo security ya mbere imenya Imana kuko nabo baba barabanye kandi barabizi ko mu rukundo kenshi yambamwe intambamye nk'izo z'abavyeyi z'abagenzi ibintu de genre rero birashika umuntu agatwara urubavu rutari gwiwe ico kirabaho mpagaze kuco nemera jewe ndi umukretien umuntu birashika agatwara umuntu atari gwiwe nkunda kuvuga ngo utwara umuntu atari wawe utamusengeye iyo utasengeye umuntu tugize ufata umwanya ubwira Imana ati ndashaka umugabo umugabo ankwiriye ubona ko dushobora kubana amahoro aho ndavuga ngo baba twawe utari gwawe kuko ushobora kuvuturura wa Emeri hajya kandi gwawe yari nyuma y'uwa Emeri ngo usanga utwaye utari gwawe ikizakubwira rero kujya umuntu watwatari urubavu gwawe ni gake muzohuza muzama mu nduru za minsi yose umva kwihanganiranira ntikuzobaho gutahurana ntigushoboka kuzuzanya ntigushoboka kuko urumva urubavu iyo rutaramye gutya ntiruba ruri ngaha hagera uco usanga watwaye rutaramye hejuru ariko ivyo ndabivuze ngo nciye ku mayange iyo umuntu yinjiye profondeur ntashobora kubivuga neza yego cyane hariho rero imigirwa tumenyereye ngaha mu Burundi nico kibazo navuga ngira ngo kigomba kibe icanyuma umugirwa ngomba kubaza ko n'umugirwa wo gukwa warakunze umuntu mugabo harageze ahantu uvuga uti ko namukunze ico twashaka ko ari kubana mugabo gacu usanga umuryango w'umukobwa bakubwiye bati twebwe dukeneye inkwano ingana uko kugira ngo dufate sare ikanaka hari amasare usanga akotwa umuriyoni ya VIP ugasanga rero sare zikotwa kuva ku 800 kuduga muga nawe nimba ufise inkwano y'imiliyoni 2 akarorero canke umuriyoni urumva deju yabahaye akose ya sare gusa bagaca bakubera intambamye bavuga ati twebwe dushaka amafaranga ngana uko mbega muri ico gihe nakahe kajambo ubwira abavyeyi kugira ngo kumbure urukundo bari rukora vyose
murakoze cyane murakoze kuri point iri sensible ndimo abavyeyi nabo ntiburamenya agaciro k'abana umwana w'umukobwa nyumba wamuvyaye si bidandazwa si inka si impene ngo uvuge ngo igihe runaka nzoja kumucira sivyo kuko nujya muhungu nawe famiye yavutsemo nawe hariho ivyo bakoze kugira ngo ashike kuri ijya ntambwe agezeko urumva muri uwo mwanya ubaye intambamye uri kuracirira nk'uri kuragurisha inka ucumenga umwana uramutaye ucumengo sigwawe ico kintu kandi kirakunda kumbabaza cyane ucumenga uramugurishije burya rero kenshi nuko abavye badakunda kubimenya ujya muhungu kuko yamukunze arashaka gutanga ijya nkwano mugabo kirashaka kumubera igitutsi uhereye uwo munsi akama kamucumita ati urazayo nagukoye wewe umva ko kajambo komye dofu akababaza yama kubwira ngo urazayo nagukoye ucumengo ugiye kuba mu kindi gihugu nibaza rero ko bavye bakwiye kuvyorosha umuntu nyumba gutumbereye na bibiliya bivuga ntakagira umuntu atwara umuntu atamukoye oya shika mu rugo bakumenye utange niyo nkwano mugabe iyo nkwano sukugura ni sembore y'ubumwe ni sembore y'ubumwe hagati y'iyo miryango mureretse uwo muryango ko babahaye ikintu do valeur namwe murabashimiye kuri ico kintu do valeur babasanzwe nagashimwe mu ijambo rye je novuga ko ari agashimwe kuko ujya akoye nawe bavuga ati uyu muntu ndamubona reka ndamuha agaciro si byiza rero ko wabaye ico kintu cyo kuvuga ngo ndaguciriye ngo utampaye yota ngo ntumukura ngaha hari umuntu vyashikiye kandi narababaye cyane serance kwakira inkwano arexija yashaka kandi umukobwa yakunda umuhungu amatwa nsumira ni nawe yari yamurihiye ishure ariga ugacubwira rero umuntu yarishe ishure ry'umwana yafashe responsibility zawe nk'umuvyeyi ngo nate ko akuzaniye n'inkwano wifuza kandi uzi ko hariho n'ivyo utakoze nk'umuvyeyi ndahanura abavyeyi rero cyane ngo ntibagacirire kuko si impene si n'intama baba bagurishije ni umwana baba barungitse mu wundi muryango nibakira ubwo bumwe n'ubwo bushuti uko bwabonetse ego mbega muri processus yo kurondera uwo dushobora kubakana ikibanza ca mbere tugihenda processus yo kurondera uwo twubakana ikibanza ca mbere nico ushaka kubaka ikibanza ca mbere nico ushaka kubaka niwe yumva ko arambiwe kuryama wenyene niwe yumva ko arambiwe kuzarimesurira niwe yumva ko ashaka gufatirwa soin nk'abandi ikibanza ca mbere rero gifata we musoro ushaka kubaka ni ufata ikibanza ca mbere ukavuga ati mbega basha ahangeze nukumeze sinkwiye kubaho jenyene ndakwiye umuntu aza kumfasha kuba muri ibi bintu ndakwiye umuntu aza kumfasha kuba muri ubu buzima ego murakoze cyane turabashimiye ko mwitavye ubutumire bwa Agaciro TV Burundi nibaza yuko no hanyuma tubatumiye muzogaruka ko murabona yuko twavuze ariko ntitwayamaze rero ntiyohera rero tuzobikora ko kenshi uko ihiganiro ndazi ko abajene benshi kizobafasha kizobashikana handi hantu kurumva nibwo buzima mu bisanzwe utegeza gucamwo niho turiko turaja siyo tuvurumva siyo tuva niyo tuja rero reka turangize ariko mugabo ndababwira nti izi nyigisho mutanga zizoshika kuri benshi mubandanye mwigisha si twebwe gusa hariho n'abandi bakeneye izi nyigisho murakoze cyane murakoze namwe kudutumira kandi nimwasubira kuduhamagara tuzobitaba ico twifuza nuko umujene yo kwimenya akamenya iyo yavuye nahageze niyo ariko araje nivyo vyo bavyiza kuruta ego murakoze twongera dutumira abakunzi b'Agaciro TV Burundi babandanye bagira subscribe bagire share na comment kugira ngo tubone ico duhindura hanyuma babandanye babwira n'abandi kuvyo baba bize uko ntibovyigumizamwe bonyene murakoze